ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana kugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Igifatanya gikenewe canke umugozi ukenewe kuri uyu munsi dushimira Imana ko yaduhuje hano hantu ikatugira abantu bo muri famille life center kandi tukaba duserebra uno munsi kugira neza ku Imana hagati yacu akaba ari umunsi uri particulier ujanye no gushimira Imana ku bw'iyi famille ya life center. Ndashaka kuvuga ngo igihe cyose Imana yamye ishira importance ku kintu cyo gushima, ku kintu cyo gukenguruka. Nivyo ko iminsi nk'iyi biremereye mwaritanze, mwaratanze uburyo bwanyu kugira ngo dushobore kuba tumeze neza, dushobore kwiyakira hagati yacu. Ariko kandi nshaka kuvuga ngo Imana yarategetse kuva kera ab'Isirayeli irabategeka kugira iminsi mikuru yo gushima. Rimwe umunsi mukuru urafise ikiguzi ushobora kutuzimba, ariko nubwo bishobora kudutwara ikiguzi, Imana irifuza ko tuba abantu igihe cyose bashima bakenguruka. Yesu ashimwe cyane. Imana yarategetse ab'Isirayeli kugira umunsi mukuru ibasohora mu gihugu ca Egiputa, ibategeka kugira umunsi mukuru. Ariko uwo munsi mukuru niwo twita Pasika, yawugize ubwa mbere kugira ngo amaraso y'umwagazi itabara ab'Isirayeli igihe umumarayika ariko aratikiza aravuga ati mwese muzobaga. Imana yarategetse ati no gushika ku muntu muto no gushika ku muryango ukenye udashobora kubaga intama, ariko bategezwa kugira ikintu, bazofuma bafata inuma, bazofuma basangira. Ati n'imiryango mito zofuma ifatana n'indi, ariko chaque famille va célébrer la Pâque. Siko famille yose itegerezwa guhimbaza Pasika. Ariko kandi wokibaza ngo ivyo Imana yibategetse kubiserebra kubera bagira basohoke yari ikeneye ko amaraso abazigama. Ariko bamaze no gusohoka bakava mu gihugu ca Egiputa kugeza naho bashitse mu gihugu Imana yabasezeranye, Imana yaravuze ngo uyu munsi uzobe mukuru mu yindi minsi mikuru yose. Atari kugira ngo cette fois si muzigamwe, ariko uyu munsi muzokwame muhimbaza mwibuka gutabara no gutabagwa kw'Imana kwashitse ku muryango wa Israeli. Imana itegeka ko haba iminsi mikuru. Iminsi mikuru myinshi Imana yagiye itegeka. Rero umunsi mukuru nyene ni ikintu kiba gifise insobanuro, kuko tugaruka kwiyumvira ku byo duhurije ko dufise vyo gushima. Mbega ni iki dufise cyo gushima? Mbega ni iki dufise cyo gukenguruka? Imana yatugiriye mu muryango, Imana yatugiriye hano hantu, nibiki twayibonye ko, nibiki twakiriye, ni hehe twabonye kugira neza ku Imana. Yesu ashimwe cyane. Twaheze ivyo byose tuko turavyibuka, twese turi hamwe, tukagira gute, tukaza tukavuga ngo tusangirire hamwe, tumanyure umutsima. Acte des Apôtres yuzuyemo kumanyura umutsima. Babikorera mu mazu yabo, bagira iminsi mikuru bibuka kandi bashimira Imana agakiza kabo n'ingabire. Bakabikora ku rugezo ruto n'urugezo runiniya, ariko camye ari kintu Imana ishimikira ko, kuko iyo abantu baserebra canke iyo abantu bakenguruka canke iyo abantu bashima, bituma bashira amaso ku vyo bafise vyo gushima, kandi bikabaha n'icizere yuko n'ivyo batarabona mu insinzi bazoyibona mu Imana, tugakenguruka ubwizigirwa bwayo. Nico gituma twavuze ngo kwezi kwa 12 aho tuba turi hose kuba ari ukwezi ko gukengurukira Imana, kuko haba hari urugendo twe twakoze rugahera, umwaka ukarangira, tuba dufise ishimwe ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Ndashaka guhera gusoma ku murongo w'igitabo c'Abakolosayi igice ca 3 ku murongo wa 14. Colossiens chapitre 3 verset 14. Colossiens chapitre 3 verset 14. Ikigeretse kuri ivyo vyose mwambara urukundo, nigo mugozi uzana gutungana. Subiramo. Ikigeretse kuri ivyo vyose mwambara urukundo, nigo mugozi uzana gutungana. Haleluya. Ikigeretse ko vyose mwambare urukundo, niwo mugozi uzana ugutungana. Ijambo ry'Imana no musi dagomba gushimikira kandi ndabatera intege
muri famiye yacu ya Life Center, mu bintu byinshi by'ukuri Imana idukorera mu iterambere mu buryo bwose. Tubona Imana mu vyigenda idukorera nk'ishengero, ukungene hari bikoreka mu buzima bwacu, hari impinduka, hari gukura mu buzima bwacu. Ndashaka kuvuga kimwe mu bintu Yesu yavuze nk'ikimenyetso cyo gukura, ikimenyetso cyo gukura ca mbere mu gakiza, canke ico novuga ngo ni sinye canke ni kimenyamenya ko abantu baba bakuze mu buryo bw'impwemu. Ndashaka kuvuga uno munsi muri kino gitondo ku kintu citwa urukundo. Yesu ashimwe cyane. Turakunda kwiga muri Life Center ku rukundo dukunda Imana, tukarushimikira ko kenshi, tukarubabwira kenshi, tukarubaganiriza ko kenshi, tukarushimikira ko turashira inguvu nyinshi cyane ku kintu c'ubucuti bw'umuntu n'Imana. Ariko uno munsi ndagomba gushimikira ku kintu kijanye n'urukundo. Nico numvise mpwemu yarashize mu mutima wanje kubaganiriza ko gatoya ku kintu kijanye n'urukundo dukundana hagati yacu. Haleluya. Urukundo dukundana hagati yacu. Ndashaka kubabwira yuko ikimenyetso c'abantu bakuze mu gakiza canke ca eglise ikuze mu gakiza ntikibonekera mu rugezo rw'indirimbo dushobora kuririmba amasaha menshi, ibinabonekera no mu rugezo rw'amasengesho y'imisi 40 dushobora kugira canke y'amasaha menshi non stop, kandi ntibinafatiye ku bikorwa byose bitandukanye dushobora gukora mu rushengero, kuko hano turafise abantu nk'uko turiko turavuga umuryango uno munsi. Ndaserebra cane Imana hagati yacu no mu ngabire zidasanzwe Imana yaduhaye z'abantu bari hano hantu mu bintu bitandukanye mu buzima bwa Life Center. Hariho ibicapo byinshi byiza tubona bikadutera intege, ariko ndashaka uno munsi gusubira kwibutsa yuko ikintu kiriko kigenda kizimangana mw'isi kandi kigenda kiba gike, kandi niko Bibiri ivuga yuko uko imunsi wo kuza kwa Yesu uzogenda wegera, uko iminsi mibi igenda itwegereza, Bibiliya iratwigisha ikatwereka yuko kimwe mu bintu vya mbere bizogabanuka kandi bizotakara ni ikintu citwa urukundo. Turashobora kuba eglise isenga, turashobora kuba eglise ifise ibintu byose, ariko uno munsi numva nshaka kubatera intege nk'abantu musengera hano hantu, nk'abakristu abamambre bino eglise. Nsubira kandi kubibutsa yuko kimwe mu bintu vya mbere bikomeye Yesu ashaka kutubona ko kandi yifuza kubona mu buzima bwacu, Yesu arasengera ishengero akavuga ati data aba bantu babe umwe. Yesu arasengera urukundo hagati yacu. No munsi rero ndashaka kuvuga kuri kino kintu kigoye kuravyumva. Urukundo ni ikintu kiza, urukundo ni ikintu ciyubaka, cidevelopa. Uravyumva, iyo umwana avukiye muri famiye biroroshe yuko ukunda abo wakuze ubona kuko wakuriye muri uwo muryango. No kuvuga ngo urukundo ni ikintu cidevelopa, ariko kikazananwa na contact. Igituma umwana akunda abavyeyi, agakunda abo babana, agakunda n'udukoko twose two mu nzu, agakunda n'abakozi bo mu nzu, nuko abari bo akuze abona. Ico umwana akuze atangura kubona aragikunda, kandi iyo umuntu ataratangura kumubwira ngo batonto na batantine na bande, abantu bose akuze abona yumva we abakunze kuko bari mu bantu abona. Bisobanura ngo urukundo ni ikintu kizanwa na contact. Ntushobora gukunda umuntu ata contact ufitaniye nawe. Ntushobora gukunda umuntu, ntushobora kwiyatasha ku muntu ataho muhuriye kugira ngo ico kintu gishobore kwiyubaka. So intumwa na Yesu barashimikiye kuri kino kintu, baravuga ngo urukundo niwo mugozi uzana ugutungana. Ni kuvuga ngo iyo abantu twakijijwe ariko akaba ata rukundo ruri hagati yacu, ni kuvuga ngo biri impossible yuko bene iyo eglise ishobora kugira perfection. Ikintu kiduperfectiona cyangwa ikintu kidutunganya gose ntigihagaze gusa mu bucuti mfitaniye n'Imana, ariko ibidutunganya gose bifatiye no ku bucuti dufitaniye n'urukundo ruri hagati yacu. Kuko nkuko nabivuze mu misi y'iherezo abantu bazoba bikunda, kandi nimba di misi y'iherezo ni ukuvuga ngo natwebwe abari mu rushengero turi mu misi y'iherezo. Ndashaka kubwira ngo nimba ubuzima bwawe ata effort nimwe bushobora kugira ngo wegere umuntu canke witwararika umuntu canke uhe umwanya wawe umuntu canke uhe amafaranga yawe umuntu canke uhe attention yawe umuntu uwo ari we wese mu rushengero, nimba uri insensible canke wumva ivy'abandi atavyo urimo bitakuraba, ngira ndakubwire ngo biri normal kuko uri umuntu w'igihe c'iherezo.
ariko kandi ngamvuge kandi ngo ntibiri na normal kuko mwebwe muri abantu bigihe cihereza ariko bakijijwe. So ça veut dire yuko muri ko mucika ibisizi imwe mu nzu y'Imana. Turiko tuba igihushanye, turiko turahusha intumbero y'Imana. Kuko Kristo muri twebwe n'urukundo ubwiwe. Ça veut dire yuko ico Kristo aproduiza kuri abo bantu bariko baramwiha naturellement, kuko Kristo ari muri twebwe tugenda tudevelopa ikintu novuga c'urukundo ku bandi no kumva yuko urahari kubw'abandi, urahari kugira ngo ugire icuma ari abandi, urahari kugira ngo ubere umugisha abandi. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka rero kubatumira no kubazana kwiyumvira kuri kino kintu, ukaba uri umumambre wa Life Center ariko akaba ata communion ufitaniye n'abandi nkuko duhora tubivuga muri objectif yacu ya kabiri ya Eglise. Inyuma yuko tuza guhimbaza Imana, objectif yacu ya mbere no kwireconcilier n'Imana ariyo adoration. Objectif yacu ya kabiri no gusabana, no busabane hagati yacu ni communion. Vyumvikana yuko Imana ishengero iri kirubaka si ishengero ry'abantu umwe wese ari ukwiwe, ariko ishengero Imana iri kirubaka ni ishengero aho abaririmwo bumva ko bakunzwe kandi bumva ko bariko barakira urukundo bivuye kuri bene data. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Siniteze ko muza gushuha cyane. Yesu ashimwe cyane. Kubera ndashaka ndakwibutse ngo iyo turiko turaba abantu bariko barakura mu gakiza, tugomba kwiga guha agaciro canke kubona ngo mbega Yesu nibihe bintu yahaye agaciro. Burya n'ukuri Yesu ntiyahaye agaciro amafaranga tuzoronka canke amazu tuzokubaka, kandi ivyo nivyo kenshi bituraza ishenge mu masengesho yacu, sivyo iterambere ryacu. Ariko Yesu ikintu yigishije ishengero, yatwigishije urukundo. Yesu ashimwe cyane. Gukundana niwo mugozi wonyene ushobora kuzana perfection. Gusengera hamwe, gukora ibindi bintu byose twokora hamwe birafise ico bimaze kuko biri biblique, ariko ikintu ca mbere kizana ugutungana mu ishengero rya Kristo ni gihe abantu bagize gute, abantu bakundanye, y'abantu bafitaniye urukundo hagati yabo. Rero ndagutera intege, ndakwankuhaje muri uru rugendo rwawe rwo kujana na Kristo. Ni intambuko nziza muri ko muratera mu gukura mu Mana, mu gukunda amasengesho. Dufise ishengera abantu bakunda amasengesho, bakunda imyanya yo kuba imbere y'Imana n'ibindi bizanana. Ariko ndakwibutse ngo uze wame wumva ari ikintu co kugwanya igihe wiyumva muri wewe uri umuntu ata effort, ata kintu na kimwe wumva ushaka gukora kubw'abandi, siko? Rero icambere ngomba kuvuga, urukundo nigo rugira gute, ruduhuza, sivyo? Wandika ahantu urukundo nigo rufatanya abakristo, l'amour est le lien qui unit les chrétiens. Yo ni point ya mbere ndiko ndavuga ko urukundo nigo ruduhuza. Ndashaka kuvuga yuko hari ibintu byinshi bishobora guhuza abantu. Abantu barashobora guhuzwa n'ama intérêt, abantu barashobora guhuzwa na business, abantu barashobora guhuzwa n'ishuri bize, abantu barashobora guhuzwa n'ibintu byinshi bitandukanye bigatuma babonana, bigatuma bagendana igihe kanaka. Ariko uzogenda ubona yuko hari abantu muhuzwa n'ibintu kanaka, hakagera igihe ugasanga ntimwabandanije hamwe, kubera rimwe na rimwe ico mwari muhuriye ko carahindutse. Ntugikora muri ya entreprise, ntuciga kuri rya shuri, ntugikina muri ya equipe ya basket canke ya football, ugasanga ba bantu mwara déconnecté, sivyo? No kuvuga ngo ikintu gituma abantu bashobora kuguma bafatanye suko badafise ivyo bashobora gupfa, ariko ikintu gituma abantu bashobora kuguma bafatanye naho badafise ivyo bagisangiye, ariko ikintu gishobora gutuma abantu bafatanye n'urukundo bakundana. No kuvuga ngo iyo uriko urarondera yuko abantu baba uni, canke uriko urarondera ko abantu baja hamwe, canke abantu bagirana ibihe hamwe, ariko utabafashije gushiraho cadre zituma aba bantu bahura kugira ngo gwa rukundo gwiyubake, uzoza gusanga ibindi bintu byose biduhuza birashobora gutituka avec le temps, ugaza gusanga unité canke kuguma hamwe canke kujana ntibigishoboka. Kubera ko uno ndiko ndababwira ku kintu kijaye n'urukundo, nuko ngenda babwire ngo phase ikurikira nipfuza ko Eglise yacu igendamo, kandi ndabona ibimenyetso vya mbere. Ako ndashaka yuko muri Eglise tudevelopa umutima mu myaka guhera 2025, mu myaka ikurikira ndashaka utangure kwibona wewe nka source ya benediction ku bantu bakwegereye. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubabwira yuko agakiza ntikarema abantu bikunda. Ni wabona muri wewe hagenda hidevelopa kwiyumvira inyungu zawe, uzumenye kutari kurakura mu Mana.
ako ndashimira Imana no musi muri kino gitondo ibimenyetso tumaze kubona hano hantu uravyumva ibimenyetso muri iri shengero tumaze kubona hano hantu ariko kandi iki kintu cyo kwiyumvira uyundi ntidushobora kuba eglise ntidushobora kuba abantu bari hamwe tudafise urukundo ku buryo rudevelopa muri twebwe sensibilité rudevelopa muri twebwe umwitwarariko w'ikibazo ca mugenzi wawe. Ngenda babwire ngo rimwe na rimwe difference y'abantu bitavye umuhamagaro n'abantu batitavye umuhamagaro nuko twege twitavye umuhamagaro kintu kidutabara ubuzima bwacu tubayeho twitwararika abandi kandi si ukuvuga ko atangorane zacu tuba dufise ariko iminsi yose uzokwamubona ingorane zawe ari nto kuko uri impliqué mu ngorane z'abandi kandi uko userve abandi niko ugenda ubona ivyawe bimeze neza par rapport y'ingene wari kwibaza ko utamerewe neza kandi uko ukorera abandi niko ugenda ubona bizana inyungu mu buzima bwawe mu mibereho yawe mu buryo bwose ukagira umunezero atakintu na kimwe wowe usobanura ufatiye ko kiri materiel ariko ukaba umunezero ujanye nuko uri kuri investisa mu buzima bw'abandi. Yesu ashimwe cyane. Iki nico Yesu yashatse kuvuga aha anya Paulo abwira abantu ati hejuru y'ivyo byose no kuvuga ko mu gitabo c'abakorosayo hari ibindi byinshi yari yavuze aravuga ati hejuru y'ivyo bintu byose mwambare urukundo. Urukundo ruvuga nk'umwambaro. Nukuvuga ngo iyo tuvuze ngo mwambare urukundo ni nk'umwambaro wano no musi jewe je suis en bleu. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo umwambaro ni ikintu kiri visible. Umwambaro ni ikintu ntushobora kukinyegeza. Nukuvuga ngo Bibiliya ivuze ngo mwambare urukundo nk'umwambaro nukuvuga ngo urukundo rwanje nkunda abantu rugomba kuba ruboneka. Urukundo sibanga ngo ndamukunda mu mutima oya ntibakunda umuntu mu mutima bakunda umuntu bikaboneka bigafatika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki kuko urukundo ni ikintu gifatika ni ikintu kiboneka ni ikintu novuga kiri materiel ni ikintu gikorwa ko gifatika. Nico gituma Paulo avuga ngo ibisigaye byose mu byo nababwiye mwambare urukundo. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo umuntu akunda umuntu agize gute Bwana sifiwe sana nukuvuga ngo bimuboneka ko nk'umwambaro. Haleluya. Arongera kandi aravuga ngo uravyumva kuko urukundo ari wo mugozi haleluya uzana ugutunganya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga rero ngo urukundo nico kintu cyonyene kimentena unité muri eglise. Yesu ashimwe cyane. Urukundo nico kimentena unité ahantu hose. Yesu ashimwe cyane. Ndafate akaroro kwa famille isanzwe urashobora kubuva muri famille ifise amadefo menshi uravyumva abo muvukana abo mubana papa wawe mama wawe ariko urashobora kubona yuko hari ikintu gituma urengera ibitari vyiza n'ama imperfection ya famille yanyu nuko urukundo rugutuma rimwe na rimwe utona bavuga hanze kubera ko utobavuga hanze nuko urabakunda malgré ko hari ibintu bafise bitameze neza ariko hari urukundo rumentena. Urukundo nigo rukomeza abantu kuba hamwe. Yesu ashimwe cyane. Ibi ndiko ndavuga abantu bari mu ma life group yacu cyangwa ama série de prière yacu barabizi iyo abantu bafise imyanya basangira bagira gute birabaconnecta ku rugezo naho usanga connection yabo yararengeye umunsi bahura kwa gatatu canke kwa kane. Why? Kuko baregeranye kandi baranywanye usanga basigaye basangiye n'ibindi basangiye business basangiye ikawa mu gatondo basangiye vacances basangiye ibindi bintu kubera iki kuko hariho cadre ba permeta kunywana. Ndashaka rero kubabwira rero ngo urukundo si magique. Urukundo si magie ntirugira gute ariko urukundo rurafisa ahantu gubakirwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Kubera umuntu muri kumwe ukamukunda ugo uragera n'ahantu umenya intege nke ziwe kandi ukamenya ico utamwitegako canke ico womwitegako kandi niyo umaze kumenya ico utamwitegako n'igihe bimunaniye ikimunaniye ntimushobora kugipfa. Kubera iki kuko hari urukundo hagati yanyu. Ndashaka kubabwira abantu b'Imana turi mu isi iri muri crise y'urukundo. Ndabipfurije kugira gute kuba abantu bafise haleluya umutima wo gukiritiva no gukomeza urukundo ruri hagati yacu. Bwana sifuye sana. Cyo ni cambere navuze ngo urukundo rugize gute nigo rushira abantu hamwe. Yesu ashimwe cyane. Niyo fondement ya unité. Point igira kabiri nshaka kuvuga ko ndashaka kuvuga ngo urukundo na kamere ka Kristo. Urukundo ni caractère ya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu yigishije abigishwa biwe ku kintu kijanye n'urukundo. Jean chapitre 13 verset 34 à 35.
Jean 13, 34 à 35. Ndabaha ishagezwe gisha nimukundane nk'uko nabakunze abariko namwe mukundana nimwagiriranira urukundo niyo bose bazomenya ko murabigishwa banje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikintu Yesu yabwiye abigishwa biwe gitandukanye c'ubudasa, yarababwiye ngo nimukundane niho abantu bazomenya ko muri. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ntushobora kumenya d'après Yesu, ntimushobora kumenya ko abantu arabigishwa ba Kristo badakundana. Barizo micane tunega abantu b'Imana, nivyo duhora twigishwa kenshi, nivyo tubona ngaho hanze, sivyo? Yesu avuga ati kuvuga mu ndimi sivyo bivuga ko mwe murabigishwa banje, kumenya gusirimba sivyo bizotuma abantu bamenya ko murabigishwa banje, kugira amajwi meza mukaririmba sivyo bizotuma abantu bamenya ko murabigishwa banje, gutanga amashikanwa menshi sivyo bizotuma, kuza gusenga imisi yose ku munsi wa Mungu sivyo bizotuma. Nta kintu na kimwe Yesu avuga ko kizotuma abantu bamenya ko turabigishwa kiretse nitwakundana hagati yacu. Vuga uti hagati yacu. Rero igituma aho bikomerera gukundana hagati yacu ntivyoroshe, kuko bamwe muri mwebwe mufise abagenzi mwaselectionye mukundana, mubo mwiganye muri universite, mubo mwiganye muri secondaire, mubo mwakuranye, hariho abo mwagumanye, kandi abo mwagumanye nuko hari ibintu vyashishikaye kubahuza, canke nuko hari ico no kwita compatibilité ya caractère. Biroroshe kuko hari abantu usanga tumeze presque kumwe, uko ameze nuko meze bikinjiranamo. Uca usanga kenshi rero abantu twiyatashako canke abantu tugirira neza niba abandi dufise ivyo bintu vyagize gute. Ariko Yesu yavuze ngo naho woba uva mu Kirundo ugahura n'umutabuneri w'Ibujumbura, naho woba uva ntumbaze hehe ugahura n'umuntu wa hehe, nimwakundana hagati yanyu niho abantu bazomenya ko muri abigishwa banje. Bisobanura ngo uru n'urukundo rutari selective, uru n'urukundo rudacagura abo ruprefera. Ariko urugezi Imana iriko irabatwaramwo, ndabizi yuko no ngaha muri life center abantu bakundana, abantu bagendana, abantu bari connecte, uzokwa musanga basi utuntu bahuriyeko. Mpora ndabibona ngaha, ndabona utugroupe turi ahantu haba hari ibintu bimuhuriyeko. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ko ari ivy'impuhema ariko haba hari ibintu muhuriyeko. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi naho nivyo hariho abantu dushikirana cane, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwakundana hagati yanyu niho abantu bazomenya ko murabigishwa banje. No kuvuga ngo nivo Imana iriko irashaka kudutwaramwo, Imana iriko irashaka kudutwaramwo, Yesu ashimwe cane, ku rugezo rwo kwimvira n'inyungu y'uwundi muntu, mudafise culture imwe, mutakuriye ahantu hamwe, mutavuga ibifaransa co kimwe. Yesu ashimwe cane. Mudafise accent zimwe, mutambara kumwe, mutize hamwe. Ivyo abantu b'Imana naho uri kuranyumva, ndumva kuko muri ko muranyumva mvuga ngo Pasteur kuri exagere, nukuri sije ndiko ne exagere, ni Yesu exagere. Bwira umushaka uti ni Yesu yabivuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi ikwiye kuba sujet de prière yacu, kavuga ati Mana mpa gushobora gukunda, mpa gushobora gukunda, nyigisha gukunda, kuko navuze ngo point igira kabiri, iyi ni karakteri ya Kristo. Ako ngenda babwire ngo urashobora kumara 20 ans mu gakiza ata kintu kiriko kiri developa muri karakteri ya Kristo. Ikibazo ca nibaza none haba hariko hi developa iki? Ibi ni ibintu bitwereka yuko turashobora kuba dufise Kristo turiko turakurikira atandukanye na Kristo original wo muri Bibiliya. Kuko hariho n'abandi bantu bitwa ba Yesu, no muri Bibiliya hariho abandi bantu bitwa ba Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yesu turiko turakurikira arakunda, muri wafise gukunda. Yesu ashimwe cyane. No kuvuga ngo ikarikara kidevelopa, woshobora kumubwira uti mpwemu yera nyigisha gukunda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibintu byose Imana itubwira n'ivyo tutarashikako bicika sujet de prière. Ndagutumiriye gusaba Imana uti Imana developa karakteri ya Kristo muri jewe, mpe gukunda. Yesu ashimwe cyane. Iki kizogutuma ejo ibintu byose Imana izokoresha ubuzima bwawe bizobera benefika abantu, kuko Imana yaradevelopye karakteri ya Kristo ariyo yo gukunda. Mwibuke yuko Kristo akunda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Iyo rero niyo preuve ya appartenance yo kuri Kristo, n'urukundo ruri hagati yacu. Kigira gatatu, iyo hari urukundo hagati yacu rurakuraho ibibazo canke intambara, ruraresolva amakonflit. Urukundo rurakuraho ibidutandukanya canke intambara hagati yacu. Abanyefeso gice ca 4 ku murongo wa 2. Ephésiens chapitre 2 4 verset 2. Mwiyoroheje gose
mufise ubugwaneza mwihangana mubabariranira muri mu rukundo. Yesu ashimwe cyane. Subiramo Fiston. Mwiyoroheje gose. Mwiyoroheje gose. Mufise ubugwaneza. Mufise ubugwaneza. Aha. Mwihangana. Mwihangana. Mubabariranira muri mu rukundo. Muri mu rukundo. Mu gifaransa bavuga ngo vous supportant les uns les autres avec charité. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu byose Paulo yamditse ngaha mu Banyefeso bitwereka ivyamwa vya mpwemu yera. Aha ijambo ry'Imana ritwereka yuko tugomba kubana hagati muri twebwe dufise douceur. Yesu ashimwe cyane. Dufise umutima wiyoroheje. Kubera uwo muntu muri kumwe, kubera uwo muntu musengana, kubera umuntu musangiye muri mu gikorwa kimwe, hariho amakosa azogira, bizogusaba kumukorija, bizogusaba yuko umubwira uko bintu bitagize gute. Uwo musangiye igikorwa, mpora ndabibona kenshi muri eglise, uzobona abantu bidezangaja mu bikorwa canke ukabona abantu baba mu makonfli kuko fete badasuporta canke batihanganira intege nke babona mu bo bariko barakorana. Hari igihe wisanga uri mu gikorwa ariko ugasanga ufise ubumenyi n'ubwenge buruta bw'abandi bose bafise, cyangwa ugasanga ufise gutahura kwiruhuta kurusha uko abandi bafise, cyangwa ugasanga ufise uburambe mu byo uri kurakora ku buryo uri umusanfoti yuko zikintu uragikora kandi ukagitunganya atakosa. Ariko uyu mwanditsi aratwereka yuko bidashoboka yuko hagati yacu tubaho tudafise ubugwaneza, tudafise douceur, kuko bizoshika yuko uwo urongoye mu gikorwa canke umukurongoye mu gikorwa bizoshika yuko hari ibintu akora bigaprovoka canke bigahagurutsa ishavu ryawe, ugashobora kwisanga uwo muhambarira canke uwo mukarira canke ukamuvugisha nabi. Ariko nikiye kidufasha kutavugana nabi, nikiye kidufasha kudatuka abantu ibitutsi bitagira indero, nikiye kidutuma kurespecta abantu no muri faiblesse yabo. Ndashaka kubabwira yuko ico kintu ntidushobora kucigira, ni Imana ikigira muri twebwe, kuko icamwa ca mpwemu yera, kimwe mu bigize icamwa ca mpwemu yera harimo douceur, ubugwaneza. Ni gute nshobora kuvugisha umuntu, ni gute nshobora kugira gute. Ndashaka kubabwira ngo famiye yacu canke eglise yacu hari ahantu tudashobora gushika tudatahuye canke tutaretse ngo mpwemu yera acultive ivyamwa vyiwe muri twebwe, hama ngo bizane iki kintu citwa douceur mu buzima bwacu, ubugwaneza. Mbwira mu ncanye nti ubugwaneza. Yesu ashimwe cyane. Yongera aravuga ngo kandi tubane hagati muri twebwe, haleluya, duciraniye bugufi. Ifo guca bugufi ukiga kumanuka ku rugezo rw'ivyo abantu boshobora canke badashobora, birasaba uguca bugufi kugira ngo ube mu bantu bibaza ko ufise ivyo urusha. Ndashaka kubibutsa yuko Yesu kugira ngo aducungure nuko yabanje guca bugufi, akaza akigira hafi vraiment, akigira umuntu nka twebwe, akambara ishusho ry'umuntu. Ijya yari principe ya communication. Yesu yaciye bugufi kugira ngo atuganye. Iyo atari guca bugufi ntitwari kuba dukijijwe. So ntidushobora kudevelopa karakteri itandukanye n'iya Kristo, kuko Kristo kugira ngo aganye imitima yacu aca bugufi. Iyo uri kurabona mu buzima bwawe bw'agakiza utari kuragenda ukura mu kintu cyo guca bugufi, ni ukuvuga yuko hari ahantu uriko udevelopa ibimenyetso vya Satani kurusha uko two turadevelopa ibimenyetso vya Kristo. Ndabibutse yuko kugira ngo tugendane tutanganya amashure, kugira ngo tugendane tudafise amahigwa amwe mu buzima, ataronsa amahigwa amwe, kugira ngo tugende hari ibintu bitagenze kumwe n'ibiki, birasaba yuko umuntu wese ngaha abaciye bugufi kugira ngo yemere kwakira. Hari igihe uzoza mu gikorwa c'Imana ugasanga umurongozi wawe akurongoye mu gikorwa winjiyemo umuruta imyaka 15 canke 20, ariko azovuga ngo isaha n'isaha azogushira mu gihano, ntucugumuka ngo je barampana n'ingene ngana ngo jaraza abantu nkoresha. Oya, muntu w'Imana bwiye mucyo ati calme, ca bugufi. Nimba hariho discipline muri groupe ukagomba kubuhamagariwe kwibamwo, hama bakaguhana, ntuzubrandise amapete yawe kubera ngaha shefu n'uwo mupete. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo yaba guca bugufi, yaba ubugwaneza, yaba kwihangana, ivyo biradushoboza kwihanganiranira. Yesu ashimwe bantu b'Imana, kwihanganiranira. Ngira menyeshe n'abantu vy'ukuri bo baraba membre bashasha ba Life Center, uheruka kuva mu yindi eglise baragutsitaje, hama umuntu arakubwira ngo nuzi wacu, hama ubu rero waraje ndakwakiriye.
Yesu ashimwe cyane. Aho ngenda kubwire ngo nimba ari cyo cyonyine cakuzanye wihenze adresse kuko natwebwe tuzogutsitaza. Kuko natwebwe turafise ama faiblesse ahasi mwijuru. Ahanya iyi ni hôpital nini yitwa Life Center. Irimo abagwayi b'uburyo bwinshi, bamwe bari muri urgence baracavirirana, abandi baramaze kuronka ivyumba, abandi bari muri salle commune. Twese turiko turabatrete. Hariho n'abambere basohotse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko ngenda kubwire ngo nta perfection, nta église nimwe iri parfaite, nimwe. So rero ugomba kumenya ngo Imana itubwira ngo twihanganiranire. Mutaje mufise amano yaciye inzara, ibibatsitaza birahari partout no ngaha. Ego dufise ibintu byinshi vyiza vraiment. Ivyo ndabizi. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi nutwo tundi natwone turacadufise. Yesu ashimwe cyane. Kandi karashobora no kuva hejuru ngaha kuri podium ahanye na pana mu ntebe bisanzwe. Ariko kandi ngenda kubwire ngo kugira ngo ntuzumara amashengero yose y'Ibujumbura, ngenda kwibutse yuko uravyumva gutsitara siyo mpamvu yonyene yo kwimuka aho wari usanzwe usengera. Impamvu dutuma twiyatasha kuri église zigomba kuba ziri supérieur kuri tsitarage. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mwanyumvise abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ico rero bigusaba kugira ngo ube muri communauté ya église, biragusaba yuko haba hari ikintu cyo gusupporta no kwihanganiranira, ukamenya ngo uwo muntu muri kumwe arafise ahagera, arafise ahataragera, kandi kumbure niwe uzomwigisha vyiza atarashikako. Ugomba kumwamira ivyamwa kuko na wene aracari karavugwa, aracari karahingurwa na mpwemu yera, aracari karakorerwa n'ingabire zose. Ibi bidutuma iyo iki kintu tugitahura vyevita yuko twama turi abantu b'amakonfli. Ariko urumva kugira ngo injyane zive hagati yacu birasaba yuko tuba turi abantu vy'ukuri bariko baradevelopa umutima wa Kristo. Aya makarite yose mvuze adutuma tutaba mu ngorane. Yesu ashimwe cyane. Ahagaze ku kintu kimwe citwa urukundo, kuko urukundo ruraprivilege canke urukundo ruradutuma vyoroha ko tugiriranira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana muri église harakeneye imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Ndanagutera intege, ndakwankuraje, ndakubwire ngo umuntu yagutsitaje muri uyu mwaka turiko turaja guheza. Umwaka ntuhere utireconcilier nawe kubw'urukundo. Yesu ashimwe cyane. Ugende umubwire uti narababaye, wa munsi wambwiye nabi, wa munsi wankoreye iki kintu. Kuko abantu b'Imana, Imana ntitwemerera ko tubandanya twubakira ku bintu bitari byo mu bintu vyayo. Ibi nivyo kenshi bikura umugisha w'Imana hagati yacu. Twubakira ivy'Imana hejuru y'ivya Satani. Iyo fondation ari mbi, ibintu birahenuka. Nico gituma abantu bamwe ntibahezagiwe, ntibari beni. Ukibaza ko utari beni kandi we ari isonzesheje ukagira maseke, nuko ibintu bimwe bidakemugwa na jeune. Ariko kandi kuba turi abantu bari reconcilier kandi bumvira Imana mu madetaye yose, biri mu bintu bizozana umugisha w'Imana mu buzima bwacu no mu ishengero ryacu no mu mibano yacu. Yesu ashimwe cyane. Ejo nawe uzokwankuraje abandi kutaja mu ngorane n'ibibazo, kuko nawe uzobashinga intauti na jewe ibi bintu byarigeze kunshikira. Mu mbabarenda bivuge vraiment muri twege abantu b'abakozi mu rushengero, hari gihe usanga abantu bafise umushefu compliqué, hari gihe usanga ufise umurongozi atarabohoka ku karimi canke atarabohoka mu ngeso zimwe zimwe. Akunda kwibutsa no munsi muri kino gitondo ngo ijambo ry'Imana riduhamagarira kwihanganiranira, kandi urukundo ruzotuma hagati yacu amakonfli agenda bamakeya. Ariko kandi naho biba bishitse, ndabingize ngo ntimuryama aho hantu, ntimuhasinzirire, aho si kibanza cacu. Yesu adutumirira gusa nkuko we washaka ko dusa, apana gusa uko abantu bagutumye kusa. Bwana sifiwe sana. Kigira kane ngomba kuvuga nuko urukundo iyo ruhari akaba ari lien ihari hagati yacu, turugira gute? Turakoreranira. Hariho gukoreranira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Hariho guserva, hari ikintu ca service. Ahantu hari urukundo hariho service. Hariho umwe wese kugira ica Mariya abandi, kumva ko wozinduka mu gatondo. Ndashimira Imana twabahamagaye muri benshi mu bikorwa bitandukanye, n'ubu hari abantu bariko baranyagara ngaha, bariko barabakorera, hari abantu basanzwe babakorera. Nukuri abantu b'Imana, je mu buzima bwanje ndafise respect na honneur ku bantu bakorera Imana. Ndazi ko numugisha gukorera abandi bantu. Mu miryango dusanzwe dukorera imiryango, tugategura imanza, tukagira gute.
ariko ndashaka kubibutsa yuko uyu n'umuryango uzokwamaho. Bwira umushete umuryango wamaho. Yesu yarabwiye abigishwa ati mu ijuru nta uzoba afise umugore, nta uzoba afise y'umugabo wiwe, nta bagabo n'abagore, nta n'abana tuzoba dufise mu ijuru. Ariko mu ijuru umuryango uzojamo n'umuryango w'abana b'Imana, abakijijwe, abizeye. Uyu n'umuryango uri eternel, ntugarukira ngaha muri inosi, ariko uzobaho n'ibihe bidashira. Can you imagine ko turi mu muryango w'ibihe bidashira? So rero nimba duhora duserva bizoshira, mbega ntitworushiriza no guserva ibidashira, tugaserva umugeni wa Kristo azobana na Kristo mu ijuru, tukamukorera, tukamushariza, tukamuserva. Rero ndashaka mumfashe dukomere amasha abantu bose bahaguruka bagaserva, abantu bagaserva, abantu baserva. Haleluya. Abantu baserva. Haleluya. We honor you. Turabubashe, turabatuye kumugisha, turabavuze ko ivyiza, uhoraho azabagirire neza, uhoraho azabibuke, uhoraho azabatangaze. Yesu ashimwe cyane. Ntushobora kumara 10 ans muri eglise, 5 ans muri eglise, 14 ans muri eglise nukuri wicaye. Ntibikunda. Kandi hari ibikorwa byinshi byo gukora. Hari n'ivyo tudafise wewe wokreya. Ariko guserva umubiri wa Kristo ni iteka. Murambona mu manza z'abatunzi, aho kwera abatunzi barahiriwe kwera abatunzi. Mu manza z'abatunzi n'abakora service n'abatunzi. Muramaze kubibona? Muramaze kubibona? Si n'importe qui aza kwakira. No muri protokoli hakira aba VIP. Ubwo rubanza urushitse mu 10 ya rubanza gumu. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngaha muri eglise yari abantu bashobora kwanka kwakira abantu, kanka kuja muri protokoli. Barizo mishato nene umutunzi ninde? Hagati b'abatunzi bo mwisi n'umutunzi w'ubuntu ariyo Mana yacu tugomba guserva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. No mu manza z'abatunzi abantu baritanga cyane, no mu faranga batanga menshi, no muri disponibility baravuga ngo nzoba ndi muri service, baraja mu bikorwa utigeze ubabona ko mu buzima bwabo na rimwe no muzikurikira muzobiraba. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ndagomba kwibutsa yuko uyu twaje kuraba, uyu mwami wacu w'ibihe bidashira, azokuraho ibintu byose bikavaho hagasigaraho ico yavuze gusa. Ndagomba kuvuga ngo ni umwami wo guserva, ni umwami wo gukorera, ni umwami wo kwitangira. Kandi nimba yashesha amaraso yiwe kubw'abantu biwe, twega dusavye bike kubw'abantu biwe, ntiyansavye kubavira amaraso, ariko yambwiye kubaserva muri domaine yampaye ingabire. Nawewe Imana iguhamagariye guserva abantu yaviriye amaraso, kuko entreprise canke umutahe wa Kristo wa mbere uri important, si biti n'amashamba, sinzahabu za Kongo. Umutahe n'ubutunzi bw'Imana bwa mbere buhambaye n'abantu babo yapfiriye ku musaraba. Aba bantu irabakunda, aba bana, aba bantu irabakunda, aba bantu irabakunda, aba bantu bari special, abantu n'abanyacubahiro. Hari n'igihe je binshikira nkaruha canke nkumva umenga sishaka kwakira abantu, canke nkumva umenga je ngenda bigire gute, imisi yose namanibuka yuko nabaye Yesu. Nkumva naho umuntu kubiboneka yoba atari respectable, ako nkumva yuko kuko Yesu yamupfiriye ku musaraba, ngomba kumuserva kandi ngomba kumuha umwanya ukwiye, kandi ngomba kumwereka ko ndi disponible kubwiwe. Hakagira kigora umuntu agira akirengera, kuko wibuka buri kuraserva yuko ari abantu bari special, utasabwe kubatangira amaraso, ariko kubatangira juste umwanya wo kubakompanya no kubafasha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Petero wa mbere gice cya 4 ku murongo wa 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Nk'uko umuntu mwazimije mikrofone ya Fiston. Nk'uko umuntu wese yagabiwe nk'uko umuntu wese subiramo cyane ntacu ndagufasha. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzigaburirane. Nk'uko bibereye ababwiza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wese muri mwebwe atange ingabire yiwe yahawe, ayishire mu maboko, ayikorera abandi. Biragoye gukorera abantu iyo atarukundo woba épuisé vyo kunanira. Nico gituma rimwe na rimwe niyo dukorera abantu tubakorera kubera hariho salaire canke dufise contrat de travail. Uko niko bigenda indi misi yose hagati mu ndwi iyo tugiye ku bikorwa vyacu. Ugasanga urafise ico ukora, urafise ico ujejwe, ugakorera abantu kubera iki? Kubera ufite warahawe akazi, uzoronka salaire à la fin du mois.
akuno munsi ngira ndabibutse yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Capacité ufise, bukerebutsi, ivyo ushoboye ni ingabire Imana yaguhaye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo ngabire uyishire au service des autres, uyikoreshe. Nyene ingabire uyifise, ingabire yawe ni yanje. Umuntu wese Imana yahaye ingabire, nta na rimwe ingabire igaburira nyeneyo, ingabire yamigaburira abandi. Ni nkuko rero no kubaza ngo ingabire Imana yaguhaye ikorera iki umuryango wawe wa Life Center? Ingabire yawe idufasha iki? Ingabire yawe idukorera iki? Ingabire yawe abandi bohaguruka bakayiserebra gute? Nikiye kintu uri kuri apporta mu bwiza no mu butunzi no mu buryohe bw'ifamiye yacu ya Life Center. Bantu b'Imana, ibintu ndiko ndababarira si ivyanje si ivyo nigeneye, ariko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwe wese ashire mu maboko y'abandi, canke umwe wese akorera abandi bivaye n'ingabire yaronse. Haleluya. Yongera kandi aravuga ngo uravyumva, muzikoreshe nk'aba intendant beza, muzikoreshe nk'abazezwa. Ni ukuvuga ngo mwege muri bibitsanyo, hari bibitsanyo Imana yarabahaye ingabire, mugomba kuba ba intendant, mugomba kuzigera neza, mugomba kuzikoresha neza zikaba au service y'abandi. Imana izokubaza ngo ingabire naguhaye, ico naguhaye wagikoresheje iki, cafashije ikabandi, cakoreye ikabandi. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amina. Haleluya. Iyo dukorerana rero hagati yacu birarenforsa urukundo hagati yacu, kuko tuba dufise ico tumariraniye. Point ya nyuma ndangiriza ko iravuga ngo urukundo rwacu ni témoignage mw'isi. C'est un témoignage au monde entier yuko turaba Kristo. Ikintu kizotuma abantu bamenya ko turaba Kristo kandi kidaharirizwa, kitavuguruzwa, n'urukundo ruba ruri hagati yacu. Urukundo ruratemwanya kurusha amajambo yacu, kurusha indirimbo zacu, kurusha n'ibindi bintu byose. Urukundo. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Isinza gusoma lo verset, ariko Jean 17 Yesu yarasenze ngo data ndasenze ngo babe umwe. Ni chapitre Yesu yakonsacre ipriere yiwe cyane mu gusenga kugira ngo tube umwe. Bantu b'Imana, ngenda bwiye ngo Yesu imbere y'ugupfa ikintu kimwe yasengeye, kimwe, vuga uti kimwe. Ikintu kimwe Yesu yasengeye, yasenze ko tuba umwe. None abantu b'Imana nimuca mumva ko biri plus important kurusha ibindi byose ushaka importance. Nimba ari ico kintu Yesu yasenze ati data ndagusavye baba umwe. Nkuko je na wewe turi umwe, nkuko je na wewe n'abantu batwiyumviriye bacanganyikirwa, nkuko abamiziro bavuga ngo none Imana ngo zitatu, mufise Imana zitatu mwebwe. Ntibashobora kuvyumva kuko unité y'Imana na attribution zayo nibiki biragora gutahura mu bwenge, ariko Imana iri uni muri yo mu butatu bwayo bweranda, ifise unité indivisible. Yesu yaravuze ngo data ndasenze bwa ngo babe umwe. Iri ni sengesho yagize, kandi na jewe ndashaka kuba réponse y'isengesho rya Yesu. Sino kwishigikira ngo mvuge ngo jewe ngo ndafise ibikorwa vy'Imana nkora, hama ngo ni ako kantu ndakaneglige mvuge ngo akohonya ntikandaba. No, Yesu yarasenze ngo tube umwe. Ikibazo rero ngomba kukubaza, eske vy'ukuri hariho témoignage mu buzima bwawe y'urukundo rwawe abantu bashobora gushingira intahe bakavuga ati uyu muntu aho tudakundi ivy'Imana vyiwe n'urwamo rwiwe, ariko kandi turabona yuko ari umuntu afise urukundo? Iyo niyo témoignage abantu b'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka no musi muri kino gitondo nshimire abantu benshi cyane hano hantu muri eglise bamaze igihe bariko baraduhera akazi, abajene bacu badasanzwe bafise akazi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Urafise abakuzin, urafise abakuzine, urafise inshuti ziwanyu, ariko washimye kuza kubikorera bene data. Ndagomba kubwira ngo Imana ikumpezagirire, ikugirire neza, kuko eglise igomba kubaho abantu bafise inyishu z'uburyo bw'Imana zose mu buryo bwose, uretse ko tuhakirira ivy'imwemu, ariko n'umugisha ufatika ugomba kubera hano hantu. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. La fois passée narababwiye ko tuzogira foire y'abakristo biwacu bo muri Life Center badandaza. Yesu ashimwe cyane, bafise ibintu bakora. Muri 2025 dushaka gushorera abantu bacu gusa. Yesu ashimwe cyane. Kandi tuzogenda turabe imyunzani y'abantu bacu yuko batayitrika. Yesu ashimwe cyane. Ariko dushaka kuba isoko. Bwana sifuwe sana. Ku buryo abantu bamenya ngo bamushorera kubera basengana, kuko nimwakundana niho abantu bazomenya ko murabigishwa banje. Yesu ashimwe cyane. Kandi Bibiliya avuga ngo mugirire neza abantu cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Tugomba kwitwararika ikintu citwa iterambere hagati yacu
haleluya, tukamakinga sure yuko mu myaka iri imbere atamukene azoba ari ngaha muri life center. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo Yesu aduhaye urukundo, muzoza gusanga yuko hari amasolution menshi akenewe afise inyishu ziri ngaha nyene. Nuko gusa usanga turi ataco tubishize ko inguvu tutabishize ko amaso, ugasanga rimwe na rimwe abantu bariko barakubitikira ngaha kandi bari bakwiye kuhahezagirirwa muri abantu badasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Rero Yesu yaravuze ubwa nyuma, aravuga kuri iki kintu yuko urukundo rwacu azoba ari témoignage mu isi. Ndashaka nsubiremo aya mapoint atanu mbere yo kurangiza. Icambere, urukundo ni fondement ya unité, urufatiro rwo kunywana kwacu. Kigira kabiri, urukundo ni caractère ya Kristo. Kigira gatatu, urukundo rurakura ibibazo hagati yacu. Kigira kane, urukundo ruradushoboza gukorera abandi. Kigira gatanu, urukundo ni témoignage mu isi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi byose bituzana aha hantu ho kuvuga ngo ni hehe jewe ndi source ya benediction kuri bene data, abo dusengera hamwe, abo dusangiye ishengero, abo turi kumwe, vy'ukuri ndababereye inyishu hehe. Kimwe mu bintu bizogutangaza, bashobora kuba wibaza ngo hari ico abantu bakwiye kugukorera, ariko reka ndakwibutsa no munsi muri kino gitondo ngo wewe ni ufise ico ukwiye gukora. Bwana asifiwe sana. Wewe ni ufise ico ukwiye gukora. Haleluya. Utabanje kuraba ico abandi bagukoreye, kuko ata muntu n'umwe adafise ico ashobora gutanga. Bwana asifiwe sana. Iki kintu nitwagitahura tukagisengera, Imana ikagiproduza muri twebwe, tuzoba eglise irushirije kuryoha hejuru y'uburyohe bundi dufise, ariko hazoza hiyongeremo ikintu kitanyiganyizwa kandi kivuga ubutumwa kandi kizana abantu mu gakiza kandi kihofleta caractère ya Kristo kurusha ikindi kintu cyose coba gishobora kwerekana Imana mu buzima bwacu. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero ndangiza ngira mvuge ngo gukunda. Haleluya. Gukunda, gukunda, gukunda ntabyo dushobora kwiha. Sishobora kudesida gukunda, ariko gukunda ni ikintu Imana iproduza muri twebwe, ariko kirafise aho gihera, kirafise aho gitangurira. Ni igiki ukora kugira ngo ube mu bandi, uzokunda bene so utabamwo. Yesu ashimwe cyane. Ndabatumirire vraiment mugire akigoro. Yesu ashimwe cyane. Mugire akigoro, kuko ndabizi yuko aba bantu bose bicaye ngaha 95% n'abamambre bo ngaha kurusha uko harabashitse hano hantu no munsi, sivyo? Ariko nimba tungana gutya, twongeye intebe nimba ari 1000 na zingaye hariya mukaba mungana uku, ça veut dire yuko turi benshi ntitwomenyanira hano hantu, siko abantu b'Imana. Ariko kandi ndabatera intege kugira ngo mu mwaka uza mugira kigoro mwige kuba mu maserure de prière, kuko aradufasha cyane, aradukomereza abantu. Kandi abakristo dufise baba mu maserure de prière bari différent n'abandi bakristo. Hari akantu k'ubudasa bafise mu buzima bwabo, kandi hariho n'iterambere riboneka mu buzima bwabo, kandi hariho no gukura kuba mu buzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Sivyo abantu b'Imana. Rero ndabankourager kutaba abantu banegrija ikintu na kimwe gitumbereye kuba developer sur le plan spirituel. Turabipfuza mukuze, turabipfuza munesheje, nivyo bigira umunezero wacu, nivyo bigira gloire yacu, kubona victoire, kubona impinduka ziba mu buzima bwacu, kubona turiko turaviva ishengero nk'uko Kristo abivuga. Ndabibutse yuko tutagomba kuba ishengero difise uko gisa, tugomba gusa nk'uko Bibiliya ivuga. Tugomba kugenda tuba le plus proche y'ico Bibiliya ivuga, kuko nico gihimbara Imana. Turi andeho y'ico Bibiliya ivuga, dushobora kuba turi iki association kinini canke communauté nini, ariko iri andeho y'ico Bibiliya ivuga. Yesu ashimwe cyane. Munyemere rero turangiza muhaguruke ku maguru yanyu, ngiye gusenga Imana fatiye kuri iri jambo, tuvuga ngo Mana rema muri twebwe urukundo. Yesu ashimwe cyane. Rema muri twebwe urukundo. Haleluya. Abaririmbyi bashitse hano imbere, haleluya, kugira bace babandanya gatoya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta mpamvu, nta excuse ikwiye kubaho yo justifia ingene
tutari hamwe canke tutegeranye canke tudakundana. Imana izogendera bidevelopa mu buzima bwawe, ariko ugomba gutahura ngo Mana iki kintu ndakigusavye. Ndabona abantu bamaze kuruha kandi dufise ikorane kiza guhera gitevye no munsi. Bwira mu ncayoni ntini wiyubake muntu w'Imana. Yesu ashimwe ca. Haleluya. Turacafise urugendo uno munsi. Haleluya. Ariko ndabisi ko tutaza kubatevya cane n'umwanya ukurikira, kubera bari guteba cane kubera je natevye, ariko murako jewe murashaka kubona ko kamemeje 11h30. Yesu ashimwe ca. Haleluya. Aha. Haleluya. Bwira Imana uti Imana ndagusavye ureme muri jewe mutima wo kugukunda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nyongera urukundo, nyongera icamwa cawe, nyongera ibi vyamwa vyawe bimpermeta kuba handi. Haleluya. Kugira ngo tube eglise ifise ubuzima bwa Kristo. Haleluya. Kugira ngo tube eglise ishobora guhindura amahanga. Mwari mubiza ahantu iyo hari urukundo nta teori nyinshi baho. Ya hantu hari urukundo nta majambo menshi haba. Urukundo gonyene rurihagije, rurivugira. Uzobona abantu benshi bavuga ati narakiriye ndi mu muryango vy'ukuri. Sishaka yuko tuvuga ngo umunsi mukuru canke live center family muryango. Sishaka ko famille yitwa kari slogan. Famille si slogan, sakantu keza twatoye, ariko iri jambo umuryango ni objectif. Itwereka aho tugomba gushika aho twexperimenta realite zicarico umuryango. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. So rero kuko ari uruhara rw'umuntu wese yicaye hano muri kino kibanza, ndashaka uduzijwi ryawe wisengera uvuga uti Imana nshoboza kwiyatasha ku bandi, nshoboza kuba haleluya umwe mu batanga. Haleluya. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo, ndagushima ko wewe ari wowe wadusengeye maze kuba witegura kuja ku musaraba. Waravuze ngo data ndabasengeye ngo babe umwe. Mana yo mwijuru ni icifuzo cawe n'isengesho ryawe. Ndagushima ko waduhuje muri iyi famille ya Life Center, ukaduhuza muri uyu muryango. Mana ukaduhuza Mana tudasa, ukaduhuza Mana tutava hamwe, tudafise kahise kamwe, tudafise parcours imwe, ariko Mana yo mwijuru ukaduhuriza muri kino kibanza ukatugira umuryango. Mana ni objectif wadufixije Mana yo mwijuru, kandi tugomba Mana ko experimenta nk'ivyo duhora tubona mu miryango yacu, biba muri famille yacu. Tugomba kuronka ibirushirije Mana hano mwishengero, kuko Mana hariho realite ya mpwemu yera, kandi mpwemu yera ari waduha ibi vyamwa byo guciranira bugufi, ibi vyamwa byo kwihangana, ibi vyamwa by'ubugwaneza, ibi vyamwa Mana yo mwijuru byo guserva no kugiriranira neza hagati yacu. Mana ivyo ni wowe ushobora kubikora. Mana ndasengeye abantu bari hano hantu basengera muri eglise, ndasenze Mana kugira ngo wongereze urukundo rwacu, wongereze urukundo rw'umumo wese Mana yo mwijuru, n'abataruhawe mu buzima reka we mpwemu yera urukreye, n'abahemukiwe Mana, n'abakomeretse mu buzima aho babaye Mana yo mwijuru mwishengero, bakagira ibyagiye bibakomeretsa bikabatuma bagenda bidesista, bidezangaja. Uyu munsi bari ngaha ariko ata engagement nimwe bagomba kugira, kuko bumva Mana yo mwijuru batinya gusubira kandi gukomereka. Mana ndanse yuko ibikomere bidutuma dusa nkuko udashaka ko dusa. Ndanka yuko ibikomere Mana yo mwijuru bicika motivation y'ico dukwiye kuba. Ariko muri kino gitondo turaje gusaba ngishengero Mana turememo umutima wawe. Mana turagomba kubona urukundo hagati yacu, kugiranira neza hagati yacu, kwitwararikana hagati yacu. Mana igihe kirageze Mana kwishengero Mana muri vyinshi vyiza waduhaye. Mana igihe niki Mana yuko urukundo Mana yo mwijuru icika témoignage, icika idrapo y'ino nzu, icika ikimenyetso c'ino nzu, icika reputation y'ino nzu, icika Mana yo mwijuru intahe y'ino nzu. Mu gishingo c'ibindi vyose Mana abantu bashobora kutuvuga ko canke bashobora kuaprecier kuri twebwe canke kugaya kuri twebwe, ako ndagusavye ngo Mana yo mwijuru ureme mu mutima wacu gukundana hagati yacu, urukundo hagati yacu. Ndasenze Mana yo mwijuru ngo ubikore, udukuza aho hantu, udevelope ico kintu mu buzima bwacu, ushikane ico kintu mu buzima bwacu nkuko kugira neza kwawe biri Mana yo mwijuru muri kino gitondo. Maze Mana yo mwijuru navyone birafise umugisha bizozana muri ino nzu. Ndasenze Mana yo mwijuru ngo ivyama vy'urukundo Mana bidukurikirane. Ndasenze Mana yo mwijuru ngo inyungu z'urukundo Mana yo mwijuru zikurikirana abo bose bari hano hantu bariko baritanga bakorera abandi. Mana reka Mana yo mwijuru ubwitange bwabo, disponibilité yabo na service yabo Mana navyo bigaruke bihinduke bicika umugisha ku buzima bwabo. Nuhabwa icubaro Mana yo mwijuru muri kino gitondo ciza. Haleluya. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amen.